Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi ho muri Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Ingenieur Rigide Mwemero mwakoze kwitaba isango ry'ikiganiro muri Burundi cyo kuno wa mbere igenekerezo rya 10 myandagaro mu mwaka wa 2020 duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Leta y'u Burundi hisa niyankiye Burundu gufasha abarundi bugaraniwe mu gihugu c'u Rwanda kubera umugera wa COVID-19 inyuma y'ukwezi kurenga abarindiye inyishu ya Gitega kuri uwa mbere buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu bwabasubije ivyabo bwari bwabatse ngo bimenye iyo baca mu gutaha. Abasirikare bakukurutse mu mpera z'umwaka uheze 2019 basaba agafashanyo kabo mu gihe agafashanyo kabakukurutse basanzwe batangura kukaronka inyuma y'amezi abiri batashe umwaka ugira ukwire ataco baraha. Mu kigabane kajugujugu naho tubaganira ku bijanye n'itunganywa ry'inama nshingamateka nshasha bafatiye kubatowe ku munsi wa gatanu ngo barongoye iyo nama nshingamateka abatumire baravuga ico biteze kuri urwo rwego rw'igihugu. Mukanya nido sangwikaze. Twongere kubaramutsa duhere mu gisata c'imigenderanire abarundi bugaraniwe mu gihugu c'u Rwanda kubera imbibe zugawe kuva hadutse ikiza c'umugera wa corona bazindutse kugariza ku buserukizi bw'u Burundi mu Rwanda basaba ko leta y'u Burundi yobareka bagataha bamenyesha ko haheze ukwezi kurenga bandikiye ubwo buserukizi bw'u Burundi basaba koroherezwa bagataha ariko atakirakogwa gushika n'ubu. Idonido na Onesime Dushimagize. Bose hamwe ku rutonde rw'abituye ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'u Rwanda bangana 134 bavuga ko bandikiye ubwo buserukizi kwigendekerezo ry'indwi mu Kakaro basaba ko leta y'u Burundi yoborohereza bagataha ariko akaba atakirakogwa gushika ubu. Bemeza ko ku ruhande rw'u Rwanda atakibazo kihari hamwe leta y'u Burundi yokwemera kubugururira bagataha ari naco catumye bazinduka mu gitondo co kuri no wa mbere ku buserukizi bw'u Burundi aho mu Rwanda basaba ko n'imiburiburi bosubizwa impapuro z'inzira n'amafaranga y'itike batanze biteguriye gutahukana iwabo. Bamwe kwishuza cyane gutahana cyane no kuvuga gushira munsi ameza yaraheze. Ubu rero niho turi ariko ntibasomere ko twinjira badutegurira hanze ku muryango. Rero twasakabura tuti mu gihe cy'ibyo papuro byacu hama igwaneho twabine twose twabine kuzaga kuri Nigeria. Ubwo rero ntacyo twadufasha ubwo aho twadutubiza amafaranga yacu. Ivyo vyangombwa bisaba abari batanze ivyataye igihe kugira ngo barose impapuro zobafasha kurengana ku mupaka. Ayo mafaranga nayo bakaba bari batanze nk'itike y'imodoka yo bashikanye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Bavuga ko muri kino gihe bamerewe nabi kuko uburyo bari bitwaje bwo kubaho mu Rwanda bwarangiye kera bagasaba leta mvyeyi irikihimiriza bahunze gutaha mu gihugu c'amavukiro kuba umuvyeyi wa bose ntibe nk'umuvyeyi mubi acagura abana ku butoni. Nikumva urukundo ifite ikunda impunzi kurusha twiwe dufite ibyangombwa tutari impunzi mugabe ikihutira kuvuga ngo itahukana impunzi iyo tutari impunzi tugasaba ko dutana dutahana rero urwo rukundo ifite impunzi natwe iritugire dutahe kuko hano niko twicwa n'inzara tukiri muri guma mu rugo abanyarwanda ntako batakweze kudufasha bagomba kuvuga uti n'urwo rukundo umuvyeyi akunda bamwe ntakunda abandi rushingiye kuki leta mvyeyi ariko bigomba kumenya ibyo abavyeyi babose ko nabwo Barundi turimo. Amakuru twarose kuri no muhingamo nuko muri 134 bituye ubwo buserukizi bahavuye bakigwa abo impapuro zari zataye igihe barose urundi rumara imisi 10 gusa mbere basubizwa amafaranga y'itike y'imodoka yo bashikanye ku mupaka bari batanze. Baratangaza umugabo nuko leta y'u Burundi ataco bafashije ngo basubire mu gihugu c'amavukiro kandi yirigwira himiriza bahunze guhunguka. Urakoze Onesime Dushimagize tukiraho nyene mu gihugu c'u Rwanda kubijanye n'umugwi w'abarundi bahungiye mu ikambi y'Imahama baherutse gusaba leta y'u Burundi ngo ibafashe batahe ngo hari binyegezwa vyinshi inyuma y'ugo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ahamenyesha ko impunzi zigengwa n'amategeko ya HCR mu gihe leta y'u Burundi herutse rero gusaba igihugu c'u Rwanda na HCR ngo kibakingire. Bamvuga inyumvira Frederic abona ko bitari bikenewe ko leta y'u Burundi isaba ko izo mpunzi zikingirwa ahubwo izo mpunzi zifuza gutahuka ngo zotaha zidasize ziteranije ibihugu.
inyandiko nk'izo zari guhabwa HCR zigahabwa leta y'u Rwanda bakavuga bati twebwe turavye amategeko atugenga tubona ko uyu munsi mwahagarika nitokiri impunzi hanyuma mutureke twisubirire iwacu aho umunsi baje bagashirwa muri iryo tegeko babwiza kurisohokamo iyo babishatse kurisohokamo naho barandika bakavuga bati twebwe nitukiri impunzi turashaka gutaha ko uri impunzi ntaco pfana na leta y'u Burundi ntaco pfana n'ubuserukizi uri impunzi ugengwa n'amategeko y'impunzi kugira ngo rero urwandikira bariya ntarusha ubufise kirazira ahubwo abo wandikira nabo nyine bagucunze ubabwira uti jewe ico nahunze niki kiriho je ndafashe ingingo yo kwitahira nimundeke nitahira muri ico gihe bamaze kugugo ruhusha niwe ca wandikira ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bagaheza bakagukingira kuko ubusubiriye hanyuma gusubira mu gihugu cawe uko niko bibwirizwa kugenda rero ibyo kwirirwa barandika ntivyari bikenewe habe namba gusa ni no vyita ni nk'ikibabarwe berekanye ariko nanifuza kandi ko ico kibabarwe bacerekana ku Barundi bahungiye muri Tanzania birirwa baragirirwa amabi atavugwa mugabo leta y'u Burundi atana kimwe ivuga tarurimi kura mu kanwa kandi abarundi bayo bari babwiza gufatwa nk'abo bandi bariko baragirira ikibabarwe batari ko barakibagirira nkuko tubibona bayigirira abandi mahubwo bari mu bashimirwa yuko bariko barafasha kugira ngo impunzi zisubire mu gihugu no kuvuga iwabo gufashwa ni kuburagizwa guturirirwa byo gutunga ni kupfungwa ni kutotezwa kugira ngo abandi bagira ubwoba bace basubira iwabo ngo basibe gushaka kwabo iyo leta yitamvye niyigenze nk'umuvyeyi ntiyigenze mu ruhande rumwe nk'umuvyeyi yani mu rundi ruhande yigenza nk'ibindi ntiriwe ndavuga kandi bibaho rero nagira ngo nsabe mu by'ukuri abashaka gutaha barabifitiye uburenganzira ariko nibace mu mategeko ntibaze guteranya abantu n'abandi ntibateranye amareta n'ayandi Kubwa Vital Nshimirimana aharanira agateka kazi na muntu impunzi iyo ihunzi igihugu c'amavukiro nta migenderanire isubira kugiriranira n'ico gihugu uwo arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique force amenyesha kandi ko ataburenganzira impunzi ifise bwo gusaba igihugu yajivamwo ngo kimufashe guhunguka mu bisanzwe impunzi yihunze igihugu c'amavukiro igashika ku butaka bw'ikindi gihugu ico gihugu yahungiyemwo nico kica kijejwa umutekano wayo kuva uwo munsi iyo mpunzi nta migenderanire isubira kugirana n'igihugu yahunze ari naco gituma bitumvikana kandi bitanabaho yuko impunzi ishobora kugira ikisavye canke ngo itakambire canke itabaze igihugu yahunze iyo rero impunzi yumvise yuko ico yahunze caheze ubwoba bwashize ikumva yuko ishobora gutaha iraheza ikabishikiriza igihugu yahunze gutyo ico gihugu kigaheza kikamufasha guhunguka HCR yashobora kubigiramwo uruhara haba gutekerera iyo mpunzi canke kuyifasha kugira ngo ishobore gushika iyo yajiva Vital Nshimirimana nawe nyene avuga ko bigoye gutahura ukuntu hari impunzi zivuga rimwe gusa leta y'Igitega igahaguruka isaba ngo zikingigwe mu gihe hari izindi zirigwa ziratakamba ko umutekano wazo ubangamiwe ariko zikabura gitabara n'ubunyene Vital Nshimirimana arongoye force ntivyumvikana ngene impunzi zitanu zishobora kwandika kete kandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe tukabona aciye yishura atanatevye kandi tuzi imyaka hafi irenga 4 impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zama zisaba leta y'u Burundi yuko yohagarika kurungika imbonerakure co kimwe n'abajejwe iperereza baja kuzihungabanya mugabo tukabona leta y'u Burundi yica amatwi bigaca rero ibyo byose vyerekana yuko izo mpunzi ziriko zirakora bifitanye isano n'ivyo leta y'u Burundi yifuza ahubwo ku buryo umuntu yovuga yuko bariko bakora igikorwa iyo leta y'u Burundi yabatumye hanyuma mugabo rero ivyo nta kintu na kimwe biheza ngo bishikeko
ko mpuzamakungu uko ategekanya impunzi yose ihuga ku gatwe kayo, naho yoba ari umugabo n'umugore bahungiye mu gihugu runaka, umwe arashobora kuvuga ati ndahungutse, uwundi nawe akavuga ati jewe ubwoba ntiburashira, kuko umwe wese bamwakira ku gatwe kiwe bakamukingira ku gatwe kiwe. Rero izo mpunzi zitanu zivuga yuko zihuta zikeneye gutaha, kuri twumva boziherekeza zikitahira, mugabo zikareka kuja kwitwaza abandi, zikareka kubigira ikibazo no kwita cya politike kandi atama politike arimo. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Nari nababwiye mu ntango za kino kiganiro abakukurutse mu gisirikare c'u Burundi mu mpera z'umwaka wa 2019 batararonka amahera ya INSS barasaba gutunganirizwa kuko bari mu buzima butoroshe mu miryango yabo. Bamwe muri bo bavuga ko bamaze kuja kubaza inshuro zitari nke ku cicaro ca INSS ibujumbura, ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira. Inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Abo bakukuruke mu rwego rwo kwivuna abansi bagizwe n'abasirikare bato bato, ibisongerezi hamwe n'intwaza ngabo. Bamwe muri bo bavuga ko bari kuja mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka wa 2018 ariko baca bongerwa uwundi mwaka. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka wa 2019 gushika ubu hari abatarakubita ijisho amahera bagiye baraziganya mwishira hamwe ryo gutekaniriza kazoza abakozi INSS. Uyu ari mu mugwi w'abasirikare bato bato avuga ko ari mu bamaze kuja kubaza inshuro zitari nke ku cicaro c'ishira hamwe INSS, ariko bikaba imfa gusa. Twebwe abakukuruke mu gisirikare umwaka wa 2019 turafise ikibazo muri INSS. Umuntu akiri mu kazi hari amafaranga azaramukata ukwezi ku kwezi kugira ngo azamufashe amaze gukukuruka. Ingene kimeze rero, kare umuntu akukurutse agataha kwa kabiri guheze bacamutunganiriza umushahara uzogumufata. Tuzi ingane zihari, bamwe bagenda kubaza bakazembagiza kugira tuzobikora akayindira ukabura. Amakenga rero akaba ari menshi kuri bamwe muri abo bakukuruke, narirya hari abamaze gutunganirizwa kandi bakoreye umugabo umwe. Ndashaka kuba uva kumuringa n'utagacaye makamba kari igice itagira igitigi za kwishyuza. Twawuze iyo dufata nibyo tureka. Ikindi ngarutse hariho abo yatunganirije. Ariko twagiye amakenga kubona umufashwa n'umugabo umwe yatunganiriza n'agatunganiriza. Ubu abaye amezi 7. Saba rero yuko leta ko twakorera leta yadutunganiriza. Twagerageje kurondera kuri telefone y'akazi General Emmanuel Miburo, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe INSS, turamukena. Hagataho umwe mu bategetsi b'iryo shirahamwe atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana, yatumenyesheje ko abakukuruke bataratunganirizwa hari abatanze amadosiye adakwiye, akagira ko abahamagarira kwitura iryo shirahamwe umwe wese ukwiwe. Emmanuel Niyungeko. Dutandukira igisata c'indero. Ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubw'amagara y'abantu bukwiye kuja hamwe bugatorera umuti kibazo c'abanyeshure bahejeje ivyigwa vy'ubuvuzi ku mashure y'abigenga ari mu ntara za Makamba na Rumonge, ariko bamaze umwaka wose batararonswa impapuro z'umutsindo. Bishikirizwa n'urongoye urunani Sefor Arusha, akaba yaranonosoye n'ibijanye n'indero. Shovino Mugwengezo avuga ko ivyo vyerekana ko igihugu gitunganije nabi, ibituma haba uruhombo rukomeye ku gihugu hamwe no kuri abo banyeshure. Shovino Mugwengezo: iyo umunyeshuri ahejeje amashuri yiwe nta kindi kibira kuronka zihuta urupapuro rw'umutsindo rusozera ivyigwa cyangwa ibisata aherejemwo. Uko bimeze kose ikintu cy'umwaka ni myinshi cyane. Tuvuge mama wanje ko riha umwanya wo kwiga amadosiye y'abana, ariko icyo gikorwa ni gito cyane, tomara n'iburi amezi 2. Iyo rero ishuri ririnze ritangura rigatora gushika ku ntambwe y'uko abana baheza, nuko kubwaryo ngira bikwitije ibyangombwa uko menyereye jewe, uko byambaye ko uko byagirira no ku bandi. Sintekeranya ko banyenewe amashuri bafise ibyo bapfa n'ubushikiranganje, bafise ibyo bapfa n'ubutegetsi. Wosanga bari muri babandi mumbure bakavuga rumwe na leta, mugabo naho batari mu migambwe ngo biyerekane, mugabo bamaze kubikeka yuko bakavuga rumwe na leta,
bica bitera ako kajagari. Ivyo rero birafise ingaruka mbi, bifise ingaruka mbi ku gihugu d'abord n'agahombo gakomeye cyane, kuko naho abo bana baba barinze ku mashuri y'abikorera utwabo, igihugu kiba cyarashizemo umutahe ukomeye cyane, n'agahombo ku gihugu kuko abo bana bahejeje mu bisanzwe boronkejwe akazi bagakora bagatangura gukorera igihugu cyabibarukiwe. Ingaruka mbi ya kabiri nuko abo bana ku bwabo bishobora kubonona mu mitwe. Urazi umwana w'umuyabaga umunyeshuri kubona ko yomara imyaka atari kariga ntanaboneka azoza kiwe, bica bituma aza mu bintu bibi. Urumva n'agahombo gakomeye cyane ku gihugu, ku babyeyi, nuko bimeze uko bo kwicarana abya abantu bajejwe ubwo bushikiranganje icyo kibazo bakagikemura. Nta na hamwe byakabaye ko ubushikiranganje bubiri buteraterana ko amaresponsabilite ngo twebwe birateye isoni. Rero ibyo ni zimwe mu ngaruka zerekana ko igihugu cyacu gitunganijwe nabi. Amajwi ya Shovino mu Gwengezo yatororokanijwe na Nadege Irakoze. Ingeso y'abigisha yo gushurashuza abanyeshure iva ku kudahana ivyaha. Ivyo bishikirizwa na Eulaline Bizi akurikiranira hafi ibibazo vy'indero mu Burundi, aho avuga ko Jean-Claude Bizohera yigisha ku ishure ryisumbuye rya Bitezi yashurashuje abanyeshure yigisha akongera agatera inda babiri muri bo yategerezwa guhabwa igihano ruhasha. Eulaline Bizi asaba kandi ababijejwe gushiraho amategeko atuma bakora ivyo vyaha bateshwa bagata. Iyo ni nyifato y'ubunyamaswa, imigenzo mibi mu mashure no mu gihugu. Iyo nyifato rero turabona yuko yakomejwe no kudahana kubera igihagarara afise mu migwi itera ubwoba imbonera kure bagatinywa mu gihugu, hamwe babareka bagakora ivyo bifuza kandi bazi neza yuko ari akaranda kazoshikira n'abandi bana, ndetse abo bana yigisha nabo mu kibano. Iyo ngese irashobora guheza ikandukira kuko yaba yabikoze rimwe ryo byasanganya sisanganya. Rero ako karanda rero kava ku kudahana gakwiye guhagarikwa. Harakwiye yuko byihuta abavyeyi b'abana bonyene ari bamuhagurukira, baheza bakagenda mu bajejwe igihugu, abajejwe umutekano, abajejwe no gukurikirana ivy'imigenzo, bakamufata nk'ubahutsa abana biwe. Ico gihe rero akwiye gufatwa akaboho agatanga n'indishi y'ukorera abo bana n'indishi yo gukuza abo bana kugira bashobore kwiga. Ivyo rero biva kudahana. Turasabye ubushikiranganje bw'indero buhagararira indero. Ica kabiri nuko abavyeyi guma muhimiriza abana banye, yego ntivyoroshe umuvyeyi ararera hama abana bakamugora, mugabo nabo bana ni baraba ingene bonyene bashobora gucungana bakarerana bagaherekezanya. Hari gihe umwana ahohoterwa n'umurezi hanyuma akabura ikimutabara. Ikomite nshingwashuri ndasabye abo bantu bahagararira indero aba ari bonyene bahaguruka batabara abo bana, kubanza bagahana bene gukora ayo mabi. Mu gutabara abo bana nuko abo bantu bahanwa, kandi dusabye yuko n'abakora amategeko ahana abavyeyi canke abarezi bataye indero y'uburezi akomera cyane kurusha yuwo ari we wese. Umuntu abujije umwana kwiga kwaheza akaruha igihano kimwe azorinda apfagira ati narakoze ibara naramenje. Tukivuga ibijanye no guhana ivyaha mu gisata c'indero, iminsi niraheze Basore Pierre umwigisha ajejwe igisata c'ubuhinga muri lycée Kayanza afungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi ko muri quartier Jabe zone Bwiza. Abigisha bagenzi biwe babona ko atarakwiye kuba ari mu gasho azira akagohe yavuniye umugwi ujejwe gutunganya ibibazo vya leta byo mu mashure ari nyuma y'ishure shingiro. Vicky Chris Ninteretse. Basore Pierre umwigisha ajejwe igisata c'ubuhinga informatique de télécommunication mu kinyamazuru kuri lycée Kayanza akongera akaba ari mu batunganya ivyigwa by'ico gisata. Yafashwe n'igipolisi ku munsi wa gatanu w'indwi heze, yaramanutse yitavye ubutumire bw'urongo umugwi ujejwe gutunganya ikibazo ca leta ibujumbura nk'uko abigisha bagenzi biwe bavyigana. Acajanwa mu gasho k'Inyamiramabi ko muri quartier Jabe zone Bwiza. Basore Pierre azira kuba yarandikiye umugwi ujejwe gutunganya ikibazo ca leta yongera higopi umushikiranganje w'indero aho yerekana
neza ingene habaye amakosa mwitorwa no mu gutanga ibibazo kuvyigwa abanyeshure batize. Ivyo rero vyatumye uwo mwigisha arabwa ribi na bamwe mu bagize uwo mugwi ujejwe gutunganya ico kibazo. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'indero baranegura inyifato yabo bajejwe umugwi utunganya ico kibazo hamwe n'igipolisi mu gufunga uwo mwigisha. Bakavuga ko nyabuna umwigisha Basore Pierre yarakwiye gushimigwa kuko ivyo yakoze ari vyiza kugira ngo abanyeshure ntibagwe mu mporero. Twasubiye kurondera Banyankimbona Gaspard mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, telefone yiwe hamagara hakabura uwitaba. Twanarondeye kandi ujejwe umugujejwe gutunganya ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza, telefone yiwe nawe yahamagara hakabura uwitaba. Humura Burundi. Ikiganiro muri Burundi kirabandanya. Abantu batatu baraye baciriwe umunyororo w'imyaka 30 na sentare nkuru y'intara ya Kayanza. Abo bantu bahagaritswe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze bagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu, bagirizwa gutera amabuye imodoka zirerura Evariste Ndayishimiye igihe yari yagendeye intara ya Kayanza. Ni nkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Abo bantu batatu baraye baciriwe umnyororo w'imyaka 30 na sentare nkuru ya Kayanza ni Manirusha Augustin na Mbaririmana Shadia basanzwe bakora kuri station Engen n'umufundi Ndayishimiye Christophe yarasanzwe akora imiduga yapfuye kuri yo station nyene. Vyose vyatangwe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze aho umukuru w'igihugu yaravuye muri commune Matongo mu ntara Kayanza aho yaramaze iminsi mu ngendo zo kwerekana ababura amatari bashasha. Nk'igihe cy'isaha 10:30 z'umuhingamo imodoka zirerura Evariste Ndayishimiye zigeze ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, zitatu muri zo zaratewe amabuye nk'uko abanyagihugu twayaze babivuga. Ayo mabuye ngo yakorotse ava ahegereye station igurisha ibitoro. Ubwo nyene haciye hafatwa abantu batanu harimwo n'abakozi babiri bakora kuri iyo station. Icaha babanje kwagirizwa nk'uko amakuru dukura aho mu Kayanza bivuga no kudatabariza umukuru w'igihugu mu gihe umutekano wiwe warubangamiwe. Inyuma yo kumvirizwa n'inyamiramabi babiri mu bafashwe bo baragize amahirwe bararekugwa. Abasigaye batatu bace barengutswa mu ntara y'ICS y'ikibiriraho ku munsi w'Imana imbere ya sentare y'igihugu ya Kayanza. Umushikiriza manza yaciye ahindura icaha abagiriza icaha cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ngo kubera ayo mabuye yatewe ava ku iyo station bakorerako. Bose uko ari batatu bireguye bavuga ko atakintu nk'ico bokora ngo kuko uravye n'umuvuduko imodoka z'abategetsi zigenderako wo kwiyumvira kwica umutegetsi nk'uwo akoresheje amabuye. Sentare ikaba yabahanishije umunyororo w'imyaka 30 kuri umwe wese. Umukuru w'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira Sever yemereye abacitse ku icumu mu bwicanyi bw'abatutsi bo muri site y'Ibugendana ko bagiye kuvugana na leta kugira babubakire icibutso. Pierre Claver Ndayicariye arongoye Sever yanabasavye kuvuga ico bazi ku bwicanyi bw'abahekuye kugira bafashe uwo mugwi. Inkuru ya Kwa kwibuka ku nshuro ya 24 abatutsi barenga 600 biciwe mu ikambi y'abateshejwe izabo y'Ubugendana, urongoye site Bugendana yasavye ko iyo site boyihindura ikigwati c'amahoro bakazanamwe abandi bakabana ho kubasubiza mu zabo nk'uko leta ibitegekanya kuko ngo imitima yabo igihuha. Bagira duce dusaba rero badusubiriremwo ubwo buraro uwo mugambi mu kuja mu ngiro uzosanga uri kuhungabanya imitima gushasha, ahubwo nyabuna biga uburyo iyo mitima izotekana uko ahantu ubaye imyaka irenga 24 kuhava umutima ahubwo barondere ingendo nshasha yotuma nabo bandi bifuza ko tubana bo twegera tukabana tugasangira wa mukenke ikaba ikigwati c'amahoro koko. Abo bacitse ku icumu banasavye ko ukuri koje habona ku bwicanyi bw'Ibugendana. Urongoye umugwi ujeje ukuri no kurekuranira yabasavye gufasha uwo mugwi mu kuvuga ivyo bazi. Pierre Claver Ndayicariye yaranabemereye ko agiye kuvugana na leta bakabwakira icibutso. Mu cimbiro dufise uyu munsi tuzoganira n'inzego z'igihugu. Iki kibanza ntigishobora kuguma gisa gutya. Ntibishoboka. Mu Gifaransa hari ijambo bita le monument de la mémoire, le site de la mémoire, le site mémoriel niko bavyita. Tugiye kuganira n'inzego z'igihugu tushire muri programme turabe ingene ngaha hosa neza gusumba kugira ngo uhaciye atahane yabo muhutu yabo mututsi yabo mutwa.
igitero cyo muri site y'Ubugendana cyakozwe n'abagwanyi b'umuhari CNDD-FDD bakiri mu ishamba hari mu gitondo cyo kuwa 21 mu Kakaro 1996 cyahitanye abatutsi amajana 48. Urakoze Clovis niyo nzima. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 9 n'iminsi 19 bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugupfungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri commune Musigati bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu hamwe n'amashirahamwe y'abamenyesha makuru yaba ayo mu Burundi yaba na mpuzamakungu abandanya asaba ko abamenyesha makuru ba Iwacu borekugwa kuko kubgayo atakindi bariko barazira atari umwuga wabo. Imbere y'ugutandukira igice ca kabiri tuje mu gisata c'umutekano abantu 13 nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri indwi twaraye dusozereye 10 muri bo bishwe batuririwe mu mazu. Emmanuel Ndayishimiye muri abo bishwe baturiwe batanu nabo mu ntara ya Muyinga. Zefere Nirandekura w'imyaka 45 umukenyezi wiwe n'abana biwe batatu nibo bishwe bongera baraturirwa ku mutumba na zone Rugari muri komine Muyinga kuwa gatatu heze. Amatati y'amatongo yoba ariyo ntanda abantu babiri barafashwe kumvuza amatohoza muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura naho nyene hishwa abantu batatu batuririwe mu nzu. Abo bishwe baturiwe n'abana batatu bavukana bo ku mutumba na zone Nyambuye. Abavyeyi babo ko ari babiri bakaba barafashwe kumvuza amatohoza. Mu ntara ya Ngozi hoho hishwa abantu babiri baturiwe mu nzu. Macumi Kome w'imyaka 68 n'umwana wiwe nibo baturiwe ku mutumba Canamo muri komine Kiremba kuwa gatandatu heze. Uwo muryango woba waho kumvuza amatohoza. Umuntu atashoboye kumenyekana yarishwa cumiswe bibugita ku mutumba Buvumbi muri zone Gashoho mu ntara ya Muyinga. Ico yahowe nicamenyekanye. Abajeje intwaro bamenyesheje ko amatohoza yatanguye. Kuwa mbere uheze umukenyezi yitwa Chantal Mukamurenzi w'imyaka 32 yarishwa nizwe n'umugabo wiwe ku mutumba Nyakarama zone Kiyenzi komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Amatati yo mu muryango yoba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Uwanyuma yamenyekanye ko yagandagwe muri indwi turangije n'uwo mu ntara ya Gitega. Juvenal Bamamirubusa w'imyaka 47 yishwa kubiswa mahiri n'abahungu biwe ku mutumba Nyakibingo muri komine Bugendana. Abo bana uko ari babiri bari mu minwe y'igipolisi. Emmanuel Ndayishimiye. Abashinga amateka bashasha ku munsi wa gatanu niho batora abagize ibiro vy'inama shinga amateka ari nabo bagiye kubarongora mu myaka 5 iri imbere. Gelase Daniel Ndabirabe niwe yagomwe kuba umukuru w'inama shinga amateka. Dr Sabine Ntakarutimana icegera ciwe ca mbere, Abel Gashatsi nawe icegera ca kabiri c'umukuru w'inama shinga amateka. Abatumire ba Kajugujugu kuri no wa mbere barashikirizaho bahagaze kubijanye n'itunga giyo nama shinga amateka nshasha. Umudereva ni Janvier Nini Nahazwe. Kajugujugu Kajugujugu ni kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Rango ukuri arangwa n'urucumu. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro kajugujugu. Uno munsi tuganira kubijanye n'itunganywa ry'inama nshingamateka nshasha. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze akaba ariho abashingamateka batora abagize ibiro by'inama nshingamateka. Inama nshingamateka ifise ikiringo c'imyaka 5. Gerard Daniel Ndabirabe yahoze afise ipete rya colonel akiri umugwanyi mu muhari CNDD FDD yongera aranaba n'umuvugizi w'uyo muhari niwe yatowe kurongora iyo nama nshingamateka. Icegera ciwe ca mbere akaba ari umupfasoni Sabina Ntakarutimana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu muri leta y'umuhisi Petero Nkurunziza. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari Abere Gashatsi arongoye ishami ry'umugambwe Iprona ryemewe Itega. Muti mbega none abanyagihugu bo kwitega iki kuri iyo nama nshingamateka na cane cane kuri abo bagiye kuyirongora. Mukanya abatumire bacu baragira ico bashikirije. Ndasubiriye kubaha ikaze. Reka tudatevye tuduge kwijambo n'abatumire. Ubwa mbere na mbere muganga Yohani Minani yigeze kurongora inama nshingamateka aratubwira ico inama nshingamateka ijejwe n'ico abanyagihugu baba bayitezeko. Abanyagihugu baba bayitezeko nuko batorera amategeko meza, amategeko abubahiriza, amategeko ashobora gushira mu migambi ibyiyumviro byabo. Umushingamateka ahagarariye umunyagihugu no kuvuga amategeko yose tora abanza kwibaza umunyagihugu. Inama nshingamateka y'ubu irafite ingorane abikurizo gira ingorane kuko mu bisanzwe itegeko ritowe n'inama nshingamateka umukuru w'igihugu abwiza kurishiraho umukono ikaba itegeko ry'igihugu. Ariko ko twabyumvise mu bwinjira shingiro ry'ubu umukuru w'igihugu arashobora kwanga gushira ku mukono itegeko inama nshingamateka yatoye rigaca riba mutabusa yaciye kwezi. Ivyo rero bituma ko ububasha bw'inama nshingamateka nako inama nshingamateka nyinshi nka zose ku isi zifise ziserukiye umunyagihugu ko umukuru w'igihugu ashobora guhinyuza ivyo inama nshingamateka yatoye akanga gushira mu ngiro ivyo inama nshingamateka yatoye. Aho rero ari ingorane aho kabaza naka ko umushingamateka ariwe munyagihugu aserukiye umunyagihugu icashatse kuneza abanyagihugu itegeko atoye umukuru w'igihugu akaba ashobora kuvyanga kubishira mu ngiro. Muri ibyo shingiro umukuru w'igihugu yobaruta abanyagihugu iho kabanza ibiro by'inama nshingamateka birafise igikorwa kimwe navyo nyene kuri byo bitegura amategeko bikashira ku murongo kugira ngo abashinga amateka bavyige. Ukubishiraho naho nyene bararaba kugira inama nshingamateka ihari tegekanijwe mu mategeko n'abatahindutse ko ibiro by'inama nshingamateka bijamwo imigambwe yoba yaronse abashinga amateka bakwiye. Nk'uko twabibonye nuko twabonye ko nivyo CNDD-FDD ironka umukuru w'inama nshingamateka nivyo, ariko wabaye wa kabiri umuganga wa kabiri nka senere wari kuronka ikibanza mu biro by'inama nshingamateka byagenze gute? Mu bisanzwe bari kwicara bagaganira bagaharira gushikaho umugambwe senere twumvisha ufise abashingamateka 32 nawe uronka ikibanza mu biro by'inama nshingamateka. Uwo mugwi kuko twumva ko utora ufise mu umuganga ufise mu nama nshingamateka babiri ngo abe wacaba ikegera c'umukuru w'inama nshingamateka naho nyene ariho kabaza. Ariko rero nta makosa yabaye nta tuvuga ko ari amakosa yabaye, ariko tumwe turavuga mu gutunganya ibiro by'inama nshingamateka. Muti mbega none abo bagize ibiro by'inama nshingamateka umuntu yobavuga kwiki? Kubwo umushingamateka Karori Nditije arongoye umugambwe Iprona utemewe na leta ya CNDD FDD ngo abo bagiye kurongora inama nshingamateka nta kinini abanyagihugu bo bitega ko kiretse ukuyoboka imigambi n'imigabo y'umugambwe CNDD FDD. Cuma bwa mbere ho nuko ibiro by'inama nshingamateka
ari urwego rukomeye cyane ko nibwo rutegura ibikorwa bihagarikira amanama mu kwiga amategeko n'ibindi bitari ko abantu bari muri ibyo biro rero ari abantu b'abashingantahe, abantu b'ijambo, abantu badahugumbwa, abantu bavuga umutima uri mu nda. Mugabo ntanguriye umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabiraye bamaze kumwumva ibyo avuga kugira hejuru, avuga nk'umuntu umutima utari mu nda, akavuga ibintu bitaroranye byo guteranya, byo kuryamisha abantu, haba mu byerekeye abatabarimo na leta mbere n'umubano hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Amaze kuvuga avuga yishimikiza ngo ndasubiramwe niko amuzi. Umuntu rero azofata umwanya kutatura abashingamateka wo kumviriza abanyagihugu kugira ngo ashire aho kuri gushize. Nicyo gitego icya kabiri naco nuko ibiro byose ko ari batatu nubwo ari abasendegede FPD ya mu pastori Christina Imana ni musendegede Abraham Tuchikadi Gashaki ibita kari mu corona Gashaki na Gasto ndimo baratanga cyangwa badakana corona tawo kwita kwa bajya mu pastori FPD shakiri mu tundi nayo nta jambo nta kuri afite. Ibyo rero twatuki inama n'ibiro bisa namwe n'inama nshingamateka n'ibiro byiganjemo umugambi umwe. Ibyo rero gufata umugambi yarose abadepite babiri ko bajya gutabona abakorona batariho n'abadepite babiri bagatoramo umwe mu biro hariho umugambi senere abadepite bashika 32 ugasanga babigije n'intwaro kuminga. Nibyo rero ubiranga kujya afasha n'amashingamateka cyane leta yabuye amatora yaranzwe n'ibisubizo. Egome Caroline Nditije, inama nshingamateka ifise ikiringo c'imyaka 5 mu gihe umukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7 dufatiye kwibwirizwa shingiro rishasha rihari ubu. Bakanavuga ko inama nshingamateka ishobora gutora itegeko hanyuma umukuru w'igihugu akanka kuritera ku mukono. Mubona iyo nama nshingamateka izokora gute? Ntimubona ko hariho muri ivyo bintu vy'ikiringo bishobora gutuma itokora nk'uko yabwirizwa gukora? Gahunda atubuza gushobora kagata ngazi y'ibintu by'icyo biro by'abantu cyuba cy'ukora abantu agiye kandi kwijambo nabarya nyine baba n'abagabira abashyize bashaka kundonde ikiretse n'icyo no kubivuze ibyirizwa shingiro bishashe byarahugira ngo birinda amategeko yarusha tugarukana mu ntwaro y'umugambi n'intwaro y'igiciro intwaro y'isoda. Nzi ko muribukanira ngo kuri bagaze no kwaruka kubona umushikiranganji ya mbere w'igihugu bava mu bwoko bumwe kandi arabasoda bisarubye ibiri bya kera byo twagatemo. Rero hanyuma umukuru w'igihugu yahawe ubasha budagira aho bugarukira kuko niyo itegeko naho n'amashingamateka y'kunyanaka bigasongerwa itegeko rishinga imbere ineza y'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu akabishaka akabishimye acabibika mu kabati hazi n'iki 30 bikitwa y'iryo tegeko ritigeze yigwa. Kuvuga rero yafashe igipfunsi n'amashingamateka kamifesi leta byose yagarutse ku ntwaro y'ikini ku ntwaro y'umugambi intwaro y'icagakita kuko ariko arayirangiza. Abo barenga yabo avugira umugambwe w'inseruka rukamvye CDP wewe avuga ko abo bagize ibiro vy'inama nshingamateka ari injyamunyu mu vya politike. Igikuru gusa ngo no kubaha akanya ahasigaye ngo bazokora ibirama. Ubwa mbere twagomba tuvuge yuko ari abantu batowe hakurikijwe amategeko bonyene bari baheje kwishiriraho mwe bita reglement intérieur. Hanyuma muri amategeko bari baje kwishiriraho rero yarakurikijwe. Murumva yuko tutoshobora kugira kanenge tubinegurako kuko nibyo bitara legalite. Ikindi kandi twovuga nuko ibijanye n'ibitsina n'ubwoko vyubahirijwe harimwo umupfasoni hakabamwo n'abashingantahe babiri hanyuma hakabamwo kandi washaka n'uwo mu bwoko bw'abatutsi. Voilà, bica byumvikana yuko ibijanye n'ibitsina n'amoko vyubahirijwe. Ikindi twovuga nuko abatowe n'abantu bari basanzwe bazwi mu Burundi kandi bakenye politike kuva kera bimwe no kwita experience.
rero twizeye yuko experience bafise mu bijanye ubuzobere bafise mu bijanye na politike no mu bijanye n'ingene igihugu gikora ko bazoshobora kuyikoresha mu gushobora guteza imbere rujya rwego canke ijyana amashinga mateka kandi bagashobora no gutoza amategeko yubahiriza abanyagihugu kandi yubahiriza igihugu. Nivyo turavyizeye kuko ni inzobere mu vya politike babonye vyinshi baciye muri vyinshi. Nk'umushinga ntahe Gerard Ndabirabe yabaye mu nama nshinga mateka kuva kera, yamye ari mu nama y'inararibonye y'umugambo CNDD-FDD kandi yavuze vyinshi, azi vyinshi, yabonye vyinshi. Hanyuma umupfasoni Sabine nawe nyene yaraba mushikiranje b'amagara y'abantu kandi ari mu bashikiranganje b'amagara y'abantu bakunda cane kuja ku kibuga canke kuri terrain kuvugana n'abanyagihugu. Ni ukuvuga yuko nawe nyene ari mu bantu bakunda ibikorwa uko tumuzi. Umushinga nawe Gashatsi nawe Abere murazi ko yabara umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona kandi nawe ndari mu bantu b'inzobere mu vya politike turavye imyaka afise amaze mu vya politike, uramba amaze mu vya politike. Rero twizeye yuko experience canke urambe ubuzobere abo bantu bamaze mu vya politike n'ivyo babonye bizobabera ahubwo icigwa ciza co gushobora gutunganiriza neza ababizeye bakabashira imbere na cyane cyane gutunganiriza abanyagihugu basanzwe aribo baserukira. Twovuga tuti tubahe ahubwo icizere tumwe twokwita benefit na cyane yuko ubu ariho igikorwa gishasha canke leta nshasha twita leta mvyeyi, leta nkozi, hari ibintu bishasha cane biriko birahinduka. Twizeye yuko ari n'amashinga amateka izoheza nayo ikamenya yuko ari n'amashinga amateka nkozi kandi mvyeyi. Mu gusozera Tasiano Sibomana agira ati no kubona umukuru w'igihugu afise ikiringo c'imyaka 7 inama nshingamateka nayo ikagira ikiringo c'imyaka 5 bizotuma iyo nama nshingamateka ikorera ku gitsure c'umukuru w'igihugu. Murazi ko mu bihugu inama nshingamateka yinjije kugenzura ibikorwa bya leta. Mbere iyo basanze iyo leta kari kwikora neza imigambi yiyemeje ku neza y'abanyagihugu no kuyibogoza arashobora kuyibogoza. Muraho nk'uko mubizi ngaha iwacu ifiko bimeze ni cyane cyane turavye abari bari ku ntonde z'iyo nama nshingamateka hanyuma n'ingene batowe ko murazi ingene amatora yagenze. Nibaza ko bati kubona n'abahashitse n'isanganya ryabaye bwo kwihebya indohera ngo nimene amaso nje kurondera ibyo guharana na leta kandi nzi neza ingene nahagiye aho ukaba atakintu kininiya cyane bazomarira abanyagihugu. Mutuyaze biro yayo nayo haya ibiro biba bimeze nk'uko iyo nama nshingamateka imeze. Urabona iyo nama nshingamateka nk'uko nabivuze ingene yatowe, ingene bafashe umugambi wo gukumira umugambi CNL, cyagaragaye yuko baca barondera n'abataronse amajwi, binavuga yuko baba baranayabahaye kugira baronke aboza barabaherekeza nabo bari kumwe mu nzego. Bisigura rero yuko ari biro by'inama nshingamateka y'umugambwe umwe. Mukaba muzi neza yuko ibyo biro atakintu kinini bizohindura kuko hari umugambwe umwe, tukaba tuzi imigambi n'imigabo, tukaba tuzi n'uwatonga azarongora iyo nama nshingamateka ntawe uribagira akiri umuvugizi w'umugambwe gutinda bamutazira ndasubiramwo. Nibaza yuko atahindutse cyane ko umuntu yohava yizigira ko hari ibitangaza tugiye kubona muri iyo nama nshingamateka. Leta rero nta kiringo ifise mu mategeko, hajya ikiringo kigizwe n'umukuru w'igihugu n'ahandi leta ishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose. Mugabo icyo uvuze arico nuko umukuru w'igihugu afite ikiringo c'imyaka 7, inama nshingamateka ikagira ic'imyaka 5. Abo bose baguma bakora biyumvira ingene umukuru w'igihugu azobagumiza ku rutonde ko bazokwitoza wewe akibandanya ikiringo ciwe. Bishobora rero yuko aho kuzoraba ingene leta arongoye iriko irakorera neza abanyagihugu bazokora kugira bamushimishe, kugira barabe yuko yobasubiza ku ntonde mu matora azokurikira. Ico ni kimwe. Ica kabiri nk'uko mubizi benshi abantu basomye n'ibyo bwirizwa shingiro, iregiye nama nshingamateka irashobora no gutora itegeko umukuru w'igihugu akanka kurishira ku gikumu. Isigura yuko ubu inama nshingamateka yo mu Burundi ni kurya amahera, ni guhembwa gusa. Mugabo ibyo kugenzura imibare inkozo ingene leta ikora ibyo byarakuwemwo.
bamaze kuvuga yuko ushobora no gutera itegeko umukuru w'igihugu akanka kurishira ku mukono wumva ubwo rwego rw'inama nshingamateka rwari rugifise ubwigenge buwe ni ibintu nyene vyo gushiraho abantu bahembwa n'ahandi nta kintu gihambaye mu nzu yizera. Ino ngaha nshuti namwe bagenzi duciye dusozerera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 10 w'ibihumbi 2020. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri, ndakengurukiye n'abatumire bamfashije kuremesha kino kiganiro. Kuri miko mwari kumwe na Janvier Nininahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Naha dusozere ikiganiro humura Burundi cyo kuri no wa mbere igenekerezo rya 10 myandagara umwaka wa 2020 mwakoze mwe mwadukurikiye ndashimiye bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira kino kiganiro kiboneke ntibagiye Engineer Regide Mwemero yamfashije mu buhinga bw'ivyuma Ines Gakiza nari kumwe namwe ndabike banuye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza ahiwanyu. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.